my love 190 기른이부케 data geza humwasa shaka simbona imbere simbona inyuma umutima wanje wihebuye mfise ubwoba bw'ubuzima igihe kimbanye kirekire sinzi naho bizoherera umutima wanje wihebuye mfise ubwoba bw'ubuzima mfise ubwoba wabaye mwiza aba muzima ngenda byo kuri mu gisagara nta mahoro afise nari nzi ko subiye muri ibintu bizogenda neza nari nzi ko ubuzima bugiye kuba neza ariko ho hagiye kuba ingorane zinarenze izari ziri burya ingorane nyabaki aho numbwire yuko banja tuyaga yuko yabatangiye kugufata nabi oya ahubwo ni wafatwa nabi na mukuru wanje mange turaga ntaho uzana mukuru wanje birirwa barashwana yirirwa aramutuka ibintu nyene ku buryo ntunavuga ntaraba ngo turi mu bantu ntaraba ngo turi hehe amutuka ibintu biteye isoni biravuga ati by'ukuri ndashaka nza kuguhanuza ndabe ko nofuma ngaruka ino mu ruguru tubeho tuhabe ko umugabo wanje basi yoba hafise amahoro hakurumva umugabo yofatwa nabi wofumona umugore ari wafatwa nabi Keza sa kweri kugwa musubira inyuma nk'ikirenge erega n'ubundi si gusubira inyuma nuko nzoba ngarutse nje mu rugo no gusubira inyuma kuko umuntu avuye mu mujyi akaza ruguru abasubira inyuma mu buzima ikindi nacyo mbe urazi neza yuko sema vumbi yuko bamaze kumurekura je namaze kubimenya ego rero hamwe mugaruka nga bo batwenga bovuga yuko mu gisagara ubuzima bw'abananiye mbiza rero ndakubwire rero nimba mugaya amugaya kwera mutandizo genda wandikwe n'umugabo wawe mwandikwe muri komine kuko umaze kwandikwa muca mu bumwe erega ubu nubwo mubana erega ubu nubwo mwabana bafata yuko mumeze nk'abamaraya mugabo umaze kumwandikisha abafise ijambo nawe ni uzogira ijambo mu matungo yiwiwe yino nawe azogira ijambo mu matungo yawe azocaba umugabo wawe azomubaha azofise n'ijambo azogira n'ijambo no mu rugo iwawe ivyo ntibuze bazi ko ari byo ahubwo ndakubaza ntewe nawe ushaka badate batangura gutuka kuri kirumbirane ko nka kuzana umugore rega nuko arashaka umukazana ndi mu rukundo ndanye n'umukobwa bica Karegeya nizere ko muzi Karegeya ego basha ujya niwe dukundanye ngendaba sa sindakwinjiriye mu buzima ariko Karegeya nimukwiranye sishatse kukubwira nabi cengo ndiko ndakubuza amahitamo yawe ni kuri Karegeya jewe sinzi ariko ko wamaze kumushima ni sawa Keza ndakubaza kweri kuvuze ko Karegeya tudakwiranye oya narabaye kuri kano gatumba mugabo Karegeya naramubonye ariko ko wamaze kumushima urazigisha by'ubundi ntiri gushimira umugeni nawe ahubwo mbwira mariage ryari jewe n'ukuri nzoterera icyo nshoboye cyose nzogikora makamugira ubugeni bwiza ndabashigikira naje ubwanjye nashaka ko tugira nawe ubugeni mugabo yansabye inka izi inka zitatu z'amahembe atandatu nukuvuga inka imwe amahembe 9 inka imwe amahembe 2 iya kabiri amahembe 2 aba amahembe 4 iya gatatu amahembe 2 amahembe atandatu inka izi zitatu kandi apanishashe nini zikuze genda hanje ndumva ko narira busema inka zitatu zinyana ego aje ubuzima bwawe ubayemwo
azi nuko atani inka mutunze mwitungiye n'ingurube akumva neza ko kugira ngo umukwe inka zitatu burya umuntu mu kukwankira sinakabikubarire kandi inkono mu kwankira aho yakubwiye inka zitatu nuko yabonye ko atawo ushobora kuzikura akihitamo gukubwira uko mugabo siniwe ndabavangira mu rukundo gusa urazi ati amaso akunda nyene ntabona neza n'ingorane agusanzo zirondera ni ugerageze nanjye ndemeye guterera n'ukuri kugira ngo ukore icyo umutima wawe wipfuza urakoze cyane yego ahubwo reka ngo mandabe ngende cyumbwiye je nacumbise ngiye kubiraba kuko nubundi ntaje nyene sinzi ugikorere ko kazi sibire mu rugo nyene urabona bwije nta kibazo ngo bamukore ahubwo rega n'ubundi akanyoni katagurutse nikamenye ubwetse uje kuguma wishinga kwa mama wawe rega ntacyo bizova uraraba usimbira mu gisagara urabe kogira wohindura n'ubuzima bwawe urati ko mu gisagara murandatinya udafise akazi ni hatari jewe ndakwemereye n'ukuri kuko ibyiza mwankoreye sifise ukuntu nta kuntu nakuma afise no bashimira ariko ni mwaza ndabemereye kuzobaha akazi mukora kandi umushahara mwiza kuko urakoze cyane kanzo ukivugana na mama yemeye nzoza papa kubera iki wankoreye ibintu nk'ibi kubera iki washimye ko nuba mu buno buzima papa kubera iki wafashe amatungo y'akamaro yose uyandika kuri Keza papa wibagiye ingene nakuguye ko mu gihe wari urwaye wibagiye ingene nakuba hafi nkeneye ikintu cyose waba ukeneye naba capable kukizana ariko wafashe Keza umwandika ko amatungo yose ngira akamaro ivyari bimbere byose wabihaye Keza mu gihe ari jewe nari nkwiye kubona ishimwe ryawe nari nkwiye kubona ukuntu wanshimiye ariko wafashe ugenda gushimira umwana atakintu na kimwe yakumariye umwana yagunze mu bihe bibi papa aho uri hose Imana iziguhane Margarita so umuntu kweli umuntu wa mbere ku isi ari haneze ni jewe uno munsi nabwira ngo peshi akana je ndababaye mama yawe mama utasinza aho yagiye naca ndamubwira ngo peshi bazi ngende kwinywera sanga gaje napfuye naho bica bigenda gute ese no mara umunsi nanyoye Sawa. Mezenete. Ego. Kumenga. Jogo. Sawa. Kumenga uno musi nkuri kurabona kure byagenze vuba. Wabutse? Margarita si umuntu. Ni je umuntu wa mbere ku isi. Nyoye. Ndi hamayeri imbere. Kandi na kunsubiza nansubiza. Ariko uno musi nagenda nkopesha ndakuzana kumugoroba yanse. Yakwima. Yanyime. Indira gato. Turabimenya mu mwanya. Ndakugurira. Sawa, mama karibu kwanza uvuga wicaye karibu. Karibu. Biskoda kugurira utiyumbise. Icupa. Ndakugurira kuri kondisha. Nta kibazo uvuga umwe jenye gusa nta kindi. Ndashaka ndaguha akazi dukorane je nawe. Kwanza mbwira. Mabuja waje. Mabuja. Kuva aho yagiriye mu gitondo gushika n'ubu naragaruka. N'ubu naragaruka. Ndege mu gitondo cyakati. Ego. Yako yagiye mayanja. Ego. Okay. Sasa rero akazi ngenda kuhe. Ndashaka uzancungira banje tuyaga amasaha avira ngahanye n'amasaha atahira n'ibintu yinjiza mu rupango. Uravyumva? No mu gihe azoba yazanye isakoshi, umbwira ko yazanye isakoshi. Nico nyine gusa shaka ko dukorana. Kachizurambwira kandi n'igihe uzurubona azanye bege ushizurambwira nivyo akora ino mu rupango ari umva indani ino ushizurambwira ivyo yakoze vyarivyo nivyo nyine nashaka ko dukorana sawa mabuja iyo ni petri probleme okay
niba bikora uko neza nyine nkabona ko akajuru kuraga twara ku ntumbero ujya mushahara nyuko uje baraguhemba jinzi uranda ukwitse na kabiri sa ego ubikoze neza wakunda bigusabye ukunda gutumye kuzobikora nzorangiza na kabiri kujya mushahara nyuko uje baraguhemba boss kumahera ako kazi janzo gakora iyo ni petit problème kuri jewe ego kamukuye yanzoka ubona rero akazi nagatanguye kwanza akira amafaranga gusa ndaguhamwe bitanga sawa nta kibazo ugende ugure icupa kwanza ndabona ikinyota cyari cyakwishyura bana kwiba aha kazi jende cyandagatangura mu kanya nyene niba bikora neza rero nzogera kuko umushahara ndakora kubi n'inzoga naminda kugurira buri munsi uzandike bitanu sawa we ncungira ngaha ndaje we ncungira Mama. Mfata urugendo ngende kuraba bintu. Ego mwana. Twazi cyakora. Gusa sinifuza kugusiga wenyine. Mwana. Ndabizi neza ko usanzwe nkunda. Kandi umugabo nawe iyo umugore n'umugabo babanye biba byiza cyane kandi babona ko wibungenze biba byiza wibarutse muri kumwe n'umugabo wawe ndabizi neza ko ufite ubwoba wiyumvira ngene ubuzima buzogenda mu gisagara nta ngorane Imana muri kumwe nzoguma n'abasengera kandi ingorane zose muzogira nje mubimenyesha. Mama, ndafise ubwoba cyane. Ubico gisagara wumva. Nijambere nzoba ndakigiyemo. Sinzi inzira nzofata. Sinzi ko nzohagenda. Sinzi uko n'igisagara bagenda. Ariko kubw'indemesho zawe. Ukangerageza. Ukaniguma. Kumbura Imana izotumurikira. Kandi sinzokwibagira tuzokubwira ikintu cyose kukizoza kiragenda. Gusa mbabajwe nuko zohava nibaruka ntari impande yawe. Ntugire ubwoba mwana. Ndazi neza nshobora kugira mu gihe cyo kwibaruka je ntaramanuka kuza kukuraba. Nzokwama hafi. Nuko uzobora Bujumbura tuzoguma tuvugana. Kandi umuramutse binwa cyane mubwira ingorane zashitse ngene mama wawe yaje kugutora na papa wawe ibizo ngorane zose ibindi navyo Imana ikucimbere ngende ndaguherekeza ndagushikane kwibarabara. Ndagushimiye cyane. Gusa sinari nifuza kukubimana. Ntakundi. Wiriwe. Ko nagerageje kurondera kuri telefone ndakubura. Telefone yarabaye imice. Connection yazimeze neza. Aho she. Yukunda gusaba mbabarira. Ongera imbabazi. Ariko na. Ndakubabarira. Ndagusabye vraiment. Ongera imbabazi bivanye n'ukuntu ubayeho ngahamira nabuko. Biraboneka by'ukuri ndabona nanje ubwanje kumerewe nabi. Ariko sibyo turimo. Be. Kumengo urarushe rwose. Wiriwe. Shem, ndakubwira ntacyo. Aho manzi numva impamvu ndiko ndagusaba imbabazi. Ndakwinginze ungire imbabazi. By'ukuri ndasubiye no saba imbabazi mu mutima wanje wose.
n'ukuri ndabona ko meriwe nabi mu rugo ndabona ko bayeho nabi naje ubwanje birangiza ahantu kubona ko mubayeho umukuru wanje gufata nabi nanje ku buryo numva ndarengewe nkabura ikintu na kimwe nafata nkabura n'icyo gukora nkabura n'ijambo rimwe navuga ko ni mukuru wanje ariko twese n'abanibaza impamvu iyo babikora avuga amajambo nkajya yose be naco bintu mwana kazima nzi kumunda ivyo vyonyene birahagije utazi kuzi ko ndamukunda ariko ndashaka kugira icubahiro kuri mukuru wanje akubona nk'umugabo wanje nyine akuze kwita amajambo nkajya yose y'ubucafu ndetse nk'ukurya kose sheri ushobora kunyima tukagira leta civile gusa gute leta civile umugore n'umugabo wemewe n'amategeko ariko kubera ko ushaka tugira leta civile ndashaka kugira icubahiro nk'umugabo nyine mukuru wanje nabona yuko twagize leta civile ndizeye neza azokuba ko azobona ko atayindi nzira ihari sinovyanga reka tubikore ndikunda byishimiye ko uvyemeye nzi ko biza kugira ikibazo kugira ngo bikunde uvyemeye uri umugore wanje ya hama urambarira wari aho ibintu naniriwemo burya nyine niba ndanakoresha n'umutwe cyane niyo mpamvu mvise ko hari n'ibazo ushobora kunyemera ko tubana ko tugira leta civile tukabana n'umugore n'umugabo bemewe n'amategeko sinzi ariko mwene wanyu ntazovyakira nomara kubimubwira ko ndumva ko gukora mariage je nawe bizokoroha ariko nimba twebwe twabishatse azovyanka gute kimwe gusa ndazi ko atujya kwimenya haheze igihe sawa nubwo wamijije ariko biraboneka ko urushe rwose ahubwo reka nje muri dushe nanjye amase yo kuryama yanageze muri dushe tujye kuryama ntura musaha be mutire musara amazi ashushe ari okay sinashaka umuganda turi ngababwira abasaje nkandere nta kibazo tugenda azabe ndabona kurusha ko muvyeyi sawa bimaze iminsi binanira ngene ndabikubwira yemu ndabona ko umaze iminsi mu vyiyumviro buke mama ariko uno munsi ndabikubwira yego mama burya keza yarambwiye yuko mu muji yuko ngendo nkera akazi ko gukora muri alimentation keza yego umwe yamvuze amaso ya yo muri kijya gihe aheruka nga yego yambwiye yuko afise alimentation nini yuko yoma akazi mugabo narimaze iminsi mfise ubwoba mu mutima wanje ndiyumvira kuko ubwa mbere nagutsize ngaha mama ngiye kwiga ngaruka nsanga wamaze kubimona nagize ubwoba yuko no hava kandi ngaruka ngaha nkasanga waramaze kugira ubundi bugwara kubw'ivyo rero mama mugabo nari nasezeraniye nari nakubwiye ko nazo kwigira nje kure yawe vuga mama niyo mpamvu nshaka kumuhezagiro wawe kugira ngo atigende nodere inka zitatu zo kumukwa ujya mukobwa karegera jewe nukuri mwananje ujya keza n'umuntu nizeye mugabo jingorane nzogira naho size ngaha sema vumburazi ko yafunguye ndabizi kandi yirirwa arahiga kubera irya mirima baciye bamwaka izo nizo ngorane jewe numva gusa nzogira zonyene nayo ahandi nzorya duke nzokora nta bandi bana ndiza ivyo ndya ntabwo nzobura kazima naho umutse ubu unyatangorane mfise mu mirima ndagenda ngakora mugabo niyumvira gusa ingorane za semavumbi mawe nta muntu numwe ari hejuru y'amategeko semavumbi akazogira ico agukorako
uzoca ugenda umushengeze ndazi yuko amategeko azomuhana ikindi naco nizere ko ubu mu murima kujya kuntu bamubwiye ati yuko umunsi yasubiye kandi guhonyoza amaguru iwe mu murima yuko bazoca bamusubiza ariya mu mpinga ndabyize ntugire ubwoba mama mawe reka ngende mu gisagara ngende kurondera ubuzima ndifuza yuko muvyeyi wanje wambara neza ukabego ndifuza yuko nga muri runo rugo rwacu tugira inka abungere bagakama amata ukanywa amata muvyeyi urazi neza yuko n'ijya mirima dufise ko atari iwacu yego muvyeyi nzokuba hafi ndose igihumbi kikurungikira nta kintu kimuzomburana uri inshuti yanje uri kira kintu canje wewe ndagufise uwo uri kira kintu cyose canje kuri no si ya rurema mwananje uko biri kose ndazi ko Imana itaguhevye ndazi ko Imana itaduhevye ibikurindiriye uracyari muto ni byinshi kandi byiza uzojana n'Imana uzohezagirwa aho uzoba muri hose ibyo ndagusabira ku Mana nanje uzosigara ndavuga igishabisho mwananje abansi bariho muga Imana ntawe sinzi umuntu yavuze ati ntawe uvuma uw'Imana itavumye jewe ndazi yuko mwananje genda ntarataza rutambandare utarataza uroba ndazi byinshi bikurindiriye ntiwoguma hampande yanjye mama nzogenda sivyo ga mama kandi ndazi yuko bizogenda neza yego gusa reka ngende kuraba hari umuntu yaravuze ko aza kudushorera ibitoki reka ngende kuraba ko yanambwiye ku mugoroba ndabiko havaca n'ibitoki bitatu cyanda kuzana amafaranga cyo babimuye kose yego sivyo ubwo mama ndakenisha ko nzogenda ntwaye Bujumbura sinzi ko nyemera ko nugura mu shakosha ahubwo riho uvuga ibitoki bitatu gusa wewe cyugenda je naraharuye hari ibitoki bishika ku 10 yego ikintu cyose wifuza jewe ntumpa amafaranga ubu twera turetse mama inzara mama nakubariye ntibirasha nibyo natetse ukunda ntibirasha mbwa ndakubwira ucyuganda ugura ikintu cyose wiyumvira ntumpa n'ifaranga na rimwe ntaryo nkeneye nta mahera hari kirato nkunda cera nzokitugana mama uraje ngene mu muji uri uduzu utambaye neza abantu bose bacaguma bakuraba bagacha kwitangura umunani erega ugiye gukora ibyo byose mama reka ndabuye mukira ntakwacika yego genda mwana yego mama yamaye akazi kandi ambwiye ako kazi azoma amahera aruta amahera w'urumu ambwiye ndamuchunge kete rufite ko mbisa aba jowe ganira n'udura turaza kuganira nimweza turaza kuganira mabo jowe uti urufite ko hariya sawa kete mbwira bigena bamenye n'ibiki ubonye ibiki he uri serieuse nye ngo ita civile usikora nzi ko ari ikindi kintu baba babonye basi nari gutuma mbona icyo kindi kintu mugabe cyonye warojwe cyane hasigaye kwambura ikariso gendo yambaye mu mutwe ndakubaza ibyo byonyine byo kumva bya leta civile nibyo bigutuma ubwiye ko nawe narojwe sinokurogwa gusa abwo kuroza atambaye na isoni kweli isitoshire n'ubujasiri bwawe turabikora jewe utambajije ikintu na kimwe wagomvye kubikora mu kinyegero sivyo ariko Imana ntiyabemera kwica ikintu kiba ngo mugishire mu ngiro jewe sise tavyonze ndanishuza n'impamvu wanabemera kuko nene bikoze umugabo kugira ngo nirinde amajambo yawe sasa rero na mariage yi wawe na kijya gisuma numa ndakubona urukiziga gitangaje n'igiki numa ndakwicira jeje nyene ndagwambe nagira umuntu azomenye ingero ryawe narujyanye wishimana ndakutuca rugenda hari haruguru sisi ni uri kuravuga ayo majambo cyangwa nundi umuntu menya reko nashisha nimba ndinze ndakubwira ko no kwica je turamarasamwe menya ko mwangeza sisa rero umenyesheje nico ciyumviro uhanagure urondere ikeyo igome ufute ukure
ngaha mwarona rugo sisi yibe neza ashike mu rugo yibe neza ace yiba byose atware byamutefa ngo ni mariage gusa icyo nabwiye ni kimwe cyonyine ibyo uvuga byose ndiko nanabitangarira ariko icyo nakumenyesheje nanje hakomeye bakugira leta civile nabange tuyaga nemere kwibona ikiziga urangyoye cyane urangyoye sisi je natangana nayo majya muri kuravuga ubuzima ni bw'iwanje n'ubu ubuzima bwe none ubyinjiramo nkande sindabyinjiramo ari kwande nari papa ariko umenye ko erega ushobora kumenya icyo ndikunda kwanya icyarico icyambere ni gisuma icya kabiri gituma yibi by'abandi byose mugabo indugumba ya papa iyashu ya papa wanje neva nakora ukibasa utemera ko bibana urukundo kandi rero urukundo ubwo rukundo rwawe nawe mutwara hiyo uruguru apana mwenye Chizik